gutwara inzima yongo uketswe ubukozi bw'ikibi kandi muzi ingene bica umutima abo mutwara. Ivyo vyose n'ibindi ntashoboye kudonda mwoshobora kubikora mu buryo bidasiga umuvumo. Tuje ku cigwa ca 15 tuvuge ku bijanye n'agateka kazina muntu. Bimwe ndadaye yita abasinzikariza agateka abandi, abica abandi babaziza ubusa, abadendereza abandi, abanyuruza abandi, abagira abandi imfuvyi, abagira abandi abapfakazi. Mbega mu kiringo c'umukuru w'igihugu ivyo bintu yarashoboye kubihagarika, yarashoboye kubituza? Hari amaraso menshi yoba yarasesetse canke harayaguma aseseka? Mbega hari abo babugwa irengero imiryango yabo igatuntura nk'imwe y'72? Kwa mushikiranganje ntihenze mw'iki gihugu cacu c'u Burundi asubira ko hari ubushobozi n'ubushobutazwi. Muti kubera iki? Turumva abantu benshi bafatwa, imiryango ikumva ko abantu bawe bafashwe, mugabe karondera abantu mu bushobozi ngaha mu gihugu ikababura. None ubwo bushobutazwi burihe? Mbega bucungirwa n'abandi? Murakoze. Ariko ico gihe ava kimugora kwishura ico muherejeko. Umushikiranganje yocishura gute? Fwara hari abantu banyuruzwa bakabugwa irengero mu gihugu c'amategeko, abantu bakazorondera mu busho bagahebura. Yocishura gute? Inyishu yoyikurahe? Ubushobutazwi no kuvuga nawe sindamwishuriye, ariko numva umengo nawe biraza kumugora. Ngira kumbura iyo muba mufise nk'akarorero muti ngaha hari hagasho mugabo katazwi n'amategeko. Ego niba gusubize mikro, mumusubize mikro Honorable Simon. Nakoze nyakubahwa murongo y'uko vy'umunsi. Navuze ubwo bushobutazwi kuko ngaha mu Burundi turafite inzego zose zikwiye, zaba iz'umutekano, zaba iz'ubutungane. None abantu bofatwa gute? Kuko umuntu afashwe umuryango batiza kumurondera mu gasho runaka kumuka igihugu, mugabo abantu bagafatwa imiryango ikababura. None mu butungane hari n'abitura ubutungane kugira ngo bafashe. None mu butungane ayo ubwo bushobo bababuzi, nicyo nagombye kubaza, bababuzi canke ntibabuzi? Niyo baba batabuzi naho bovuga iki, bobwira iki abarundi? Bohumuriza gute abo bana uyu munsi bariko barabura abavyeyi babo bazi ko bafashwe bakagenda mugabo bakabarondera akababura? Murakoze. Bashimira umutekano muriko murazana, ariko gutwara inzima yongo uketswe ubukozi bw'ikibi kandi muzi ingene bica umutima abo mutwara. Ivyo vyose n'ibindi ntashoboye kudonda mwoshobora kubikora mu buryo bidasiga umuvumo aho muciye. Uzukora ibindi vyaha vyose usiga inyuma icaha c'amaraso, kuko amaraso arahuma. Amaraso n'umuvumo. Papa wacu yari umuntu akundana, afise umutima w'urukundo, bigeze kuri twebwe abana biwe vyabari bitiriye. Dusabire n'abakiri mu bwicanyi, Imana ibahindure bave mu bwicanyi, bave mu kibi. Iki gisabisho turiko turagira dusaba ngo Imana iduhe urwo rukundo tubuze. Nitwe bakristo batanze imihoro, nabo bahinduke bareke gupima n'ubusa, bagire uburemere bw'urukundo muri bo, kugira twe twumva hagati mu gihugu hari abantu ushaka kuza gutorwa mu ijoro bakaburwa irengero. Hari n'abantu ushaka kubaza ati none ko mu byabaye mu 2022 nk'ivyo bimwe vyarimo, mugabo cyo gihe hari haheze imyaka 10 gusa Burundi bwikukiye, mugabo haheze imyaka 60 ningahe Burundi bwikukiye, ibintu nk'ivyo kabandanya biba. Mumva ko ari igitutsi ku gihugu, kugera naho hageze naho bagera ku bakozi b'Imana. Twanumvise sinzi ko ari byo umuntu w'umupati nawe baranyurujwe, nubwo yoba yarasuye akaboneka, mugabo hageze ko bagera ku bantu nk'abo. Tuzi ko ibwiriza shingiro byashize Imana imbere, n'ukuri n'akamaramaza.
ni ibintu bibabaje rwose, ni n'igitutsi ku gihugu, aho abanyagihugu banyuruzwa, bamwe bakaja gucinjwa nk'impene, bagatogwa ibiziga batwawe n'inzego z'igihugu, kenshi na kenshi bakerekana na plaque y'imodokari yabatwaye, ariko abo bantu ntibakurikiranwe. None ivyo ntimwumva, ntaco muvyumvamwe? Mu cigwa caheruka naheruka kuvuga nti none abantu bapfuye 72 nibo bari abantu bava amaraso. Ubu abariko baricwa ubu bicwa mu buryo nk'ubw'72, ubu bafyonyora ibifyondi, si abantu bava amaraso nk'abandi. Cyo gituma nama navuze nti abantu bitwaza ivy'irindwi n'indyarya zikomeye. Umva baguma bavuga ngo ivy'irindwi, mugabo ibiriko birabubu bakirabira hirya. Ya miryango yabura 72 nyene akaba ariyo ibandanye ihekugwa n'ubu. Intuntu bari bafise 72 n'ubu ikabandanya. Voilà. Sanga uwo biciye umuvyeyi 72 agasiga umwana, uwo mwana canke umwuzukuru wiwe nawe apfuye nk'ugo umuvyeyi wiwe canke sekuru yapfuye 72. Ibi bintu mwo bisigura gute? Ubu aka kantu murakumvise? Murumva iyo umuvumo uri ku gihugu c'u Burundi uri kuraturuka? Voilà. Gusesa amaraso y'inzira karengane. Ivyo muravyumva? Ibintu nk'ivyo Imana ntishobora kuvyihanganira. Mu gusozera aka kantu ndaza kukagaruka ko cane kuko karahambaye. Niwo muzi wa mbere uriko uratuma abarundi baba mu mahano. Iki nico kimenyetso ca mbere kitabesha c'ubutegetsi bubi cyane, ubutegetsi busesema Imana. Iki nico caha ca mbere kibishe gikwegera igihugu kuba mu muvumo canke kuba mu buja. Mbega ibicumuro biranga ubutegetsi bubi nibihe? Ibicumuro ni vyinshi, naho mumbwira kugira 30 no bibaha, 40 no bitora, ariko kugira nyaruke nashingiye kuvuga 12 bikuru 12 bikuru. Reka rero nje kuri bicumuro. Mumaze kuronka ibicumuro, definition ishayoroha. Igicumuro ca mbere kwica abanyagihugu. Igicumuro ca mbere kwica abanyagihugu. Kwica abanyagihugu urongoye canke bagutoye. Nico gicumuro ca mbere gitera umuvumo ubutegetsi n'ababuserukira. Iyi myaka isirimwo hariho ubuhinga bwo guhanahana amakuru bunyaruka ku buryo kunyegeza ubwicanyi bwabereye muri Cendajuru bitagishoboka. Nibigishoboka Cendajuru murahazi, umegore muri Cankuzo. Kwica burongoye niyo nzira ngufi yo gusambura igihugu. Ubu nibaza yuko mutahuye ko igihugu c'u Burundi kiri ku umuvumo bwakwegewe n'abari ku butegetsi. Mu yandi majambo, igihugu kiri mu muvumo kiba kiri mu buja. Ivyo hari uwabihariraga yemwe. None mu vy'ukuri umuntu w'umushinga ntahe yoja ngaho akemanga yuko umukuru w'igihugu yashoboye gutunganya neza igisata kijanye n'ivyo agateka kazina muntu, canke agateka kazina muntu karatabagajwe. Mwibuke ubuja abarundi barimwo ntiburiko buva kuri aya maraso y'inzira karengane gusa. Mwibuke ko n'ubusuma, ubunyonozi bwo ku rwego rwo hejuru, ibiturire nabyo bizana umuvumo. Mwiyumvire rero iyi mivumo ibiri ikoraniye ku Burundi, idukoraniyeko. Turaza kuvuga ingaruka mbi yiharije kuri ibi bintu, kuri iyi mivumo. Ko indongozi nyonora ibidukwegeye kuko Imana yajyanye indongozi kugira bungabunge ivy'abene gihugu. Hakani yari ivyaranyegeza
yarivye aranyegeza uburuhira Imana yaciye yankira bene Israeli bose ko batazosubira gutsinda. Natwe rero tugize indongozi zinyonora Imana icitubuza kugira kwa rugendo w'uteza imbere igihugu twaragishitsemwo ubu hasigaye yuko rero tucubaka hakazobandanya ho kaboko mumenye yuko turiko twikwegera imivumo. Ni imivumo ibiri, umuvumo w'amaraso aseseka y'inzira karengane n'umuvumo w'ubusuma buteye isoni. Iyo niyo iriko iratuma abarundi bashwiragira batagira icepfo n'icaruguru, bashwiragira mu buja, eka bagowe ayikivumvu. Nibaza yuko bitahuritse ibi hari utabitahuraga yemwe, turabigarukako dusubire mu gice c'17. Go back to your country right now. Go back, Makwere, go. We are tired of your armpit smelling in taxis. Abarundi turi mu mahanga turarushe. Abarundi turi mu mahanga turarushe. Iri ni jwi ry'umurundi sinzikajwe n'amahanga. Hariya mu mahanga ni banga. Adandaza agatongo ngugiye kurondera ubuzima. Washikayo ukabura n'itike kugarukana.